Abalewi igice ca 22. Ingene umuherezi atemerewe kurya ku vyera agihumanye. Uhoraho abarira Mose ati: barira Aroni n'abana biwe baze bitonde mu kwegera ivyejejwe. Abisirayeli banshikanira, woye gutukisha izina ryanje ryera nduhoraho. Babarire yuko umuntu wese wo mu ruvyaro rwabo azokwegera ivyejejwe Abisirayeli banshikaniye ahumanye, uko urunganwe rwabo ruzogenda rukurikirana uwo muntu adarandurwe akurwe imbere yanje nduhoraho. Umuntu wese wo mu ruvyaro rwa Aroni yabaye umunyamibembe canke afise igisokoro ntaze aje kuvyera gushika ahumanutse. Kandi uzokora ku kintu ico ari cyo cose cahumanijwe no gukora ku muvyimba canke ku mugabo intanga zavuyemwo, canke uzokora ku kanyonyera akariko kose arako muhumanya canke ku muntu ari uwo muhumanisha ubuhumane bwo aribwo bwose, uzokora ku bimeze bityo azoba ahumanye arinda ashitsa ku mugoroba. Ntazarye kuri ivyo vyejejwe shita abanje kwiyuhagira. Izuba niryamara kurenga azoba ahumanutse, niho azobona kurya ku vyejejwe, kuko ivyo vyari indya ziwe. Icifiriye canke ikirangara ntazagire icarya muri vyo ngo acihumanishe nduhoraho. Nico gituma bakwiye kwitondera ibwirizwa ryanje, boye kwikwegera icaha ku bwaryo rikabicisha, kuko bazoba bahumanije ivyejejwe, kuko ari jewe Uhoraho ndabeza. Abandi bemerewe kurya ku vyejejwe. Ntihaze hagire utari uwo mu baherezi ajya ku kintu cejejwe. Umushitsi arariye umuherezi canke umucangero ntazarye ku kintu cejejwe. Umuherezi niyaramuka yaraguze umuntu akaba uwo yiguriye amahera yiwe, uwo we azobiryako, n'abavukiye mu rugo rwiwe nabo bazorya ku vyo kurya vyiwe. Umukobwa w'umuherezi niyabigwa n'utari uwo mu baherezi ntazarye ku vyejejwe vyashikanywe. Ariko umukobwa w'umuherezi apfakaye canke yirukanywe atagira umwana, akaba igisubiramuhira mu rugo kwa se, akamera nk'uko yahoze mu bwana bwiwe, we azorya ku vyo kurya vya se. Ariko utari uwo mu baherezi ntazabiryeko. Umuntu niyaramuka ariye ku kintu cejejwe atabizi, aza kirihe asubize umuherezi kingana n'ico kintu cejejwe yariye, akigerekeko n'ikingana n'ikigira gatatu caco. Kandi abaherezi ntibaze bahumanye ivyejejwe Abisirayeli banshikaniye, bigatuma babacumuza bikabazanira gutsindwa. Iyo hagize abajya ku vyejejwe vyabo, kuko ari jewe Uhoraho ndabeza. Uko vyabuzanijwe gutanga ikimazi gifise agasembwa. Uhoraho abarira Mose ati: barira Aroni n'abana biwe n'Abisirayeli bose yuko umuntu wese wo mu b'inzu ya Isirayeli canke mu banyamahanga baba muri bo azoha jewe Uhoraho ikimazi co konswa, ari co gushitsa isezerano ryiwe, ari co atanze avyigombeye, azatange ishuri canke isuguru y'intama canke iy'impene kugira ngo abone kwemegwa. Ariko igifise agasembwa cose ntimuze mu gitange, kuko kitazokwemegwa ko mushikanye. Umuntu wese azotanga ikimazi c'ishimwe akakimpa jewe Uhoraho, ngo ashitse isezerano ryiwe canke kikaba ico atanze avyigombeye, ari co akuye mu busho canke mu mukuku, kize kibe ciza kugira ngo cemegwe. Ntihaze hagire agasembwa kibonekako. Ntihaze hagire impumyi canke ikivunitse canke icakomerekejwe canke gifise igisebe canke ikigwaye umwige canke ubushita muzonshikanira muri bene ivyo, canke ngo mugitange kwishikanwa munshikaniye jewe Uhoraho, ngo gitongorwe n'umuriro ku gicaniro. Ishuri canke umwana w'intama hagize igifise urugingo rutareha n'izindi,
umuntu aremererwa kugitanga kwishikanwa ashikanye avyigombeye, ariko nticokwemerwa kuba ishikanwa ryo gushitsa isezerano yasezeranye. Igifise amavya yahomberanye canke yamenetse canke yajanjaguritse canke yashahuwe, ntimuze mukinshikanire jewe Uhoraho, ntimuze mugenze mutyo mu gihugu canyu. Niyo coba kizanywe n'umunyamahanga, ntimuze mwemere ikimeze gityo na kimwe ngo mukinshikanire kw'imfungurwa jewe Imana yanyu. Ntikizokwemerwa ko mushikanye, kuko kitosekaye kikaba kwagasembwa. Ibindi vyagezwe vyo ku bimazi. Uhoraho abarira Mose ati ishuri niyavuka canke umwagazi w'intama canke w'impene izimarane na nyina iminsi indwi, uhereye umunsi ugira 8 yoshobora kwemerwa kuba ikimazi nshikanirwa jewe Uhoraho gitongorwa n'umuriro. Kandi inka canke intama ntimuze muzibagane n'izazo ku munsi umwe. Kandi nimwampa ikimazi cyo gukenguruka mugitange uburyo butuma mwemerwa, kize kiribwe kuri uwo munsi nyene mugitanzeko. Ntihaze hagire ico musigaza ngo kirare, ni jewe Uhoraho. Nuko muze mwitondera ivyagezwe vyanje mubishitse, ni jewe Uhoraho. Ntimuze mutukishe izina ryanje ryera, ariko nze name mboneka ndi wera hagati mu Bisirayeli, ni jewe Uhoraho ndabeza. Nabakuye mu gihugu ca Egiputa, ngombe Imana yanyu, ni jewe Uhoraho.